Muri benshi mwahisemwo televiziyo Isanganiro tubaramutse tubahe n'ikaze mu makuru yacu agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hagiye kwigwa uburyo igisata c'uburimyi cotezwa imbere biciye mu gukinga ibiza. Bizokorwa ni Banki Nkuru ya Republika BRB ifadikanije n'ishirahamwe rya Afrika rijejwe gutanga ingurane ku barimyi. Vyemezwa na Libert Nduwimana n'umuyobozi ajejwe igisata cyo kugenzura amabanki muri BRB. Hari mu nama yo guhanahana ubumenyi n'ibindi bihugu byo mu karere, murabikurikira muri ano makuru. Ubugenduzi bukuru bw'ubutungane buhamagarirwa gukora amagendura mu bisata bitandukanye by'ubutungane mu ruganda rwo kwigisha abagenduzi b'ubutungane ibijanye no kugenzura hisunzwe ubuhinga mpuzamakungu. Kuri uyu wa mbere Venerand Nibizi asigura ko ari kugira bihweze ko ivyo bisata byubahiriza amategeko mpuzamakungu. Idonido ni muri ano makuru, sangwe ikaze. Twongere kubaramutsa tubahe n'ikaze muri ano makuru. Ibanki Nkuru ya Republika BRB ifadikanije n'ishirahamwe rya Afrika rijejwe gutanga ingurane ku barimyi ngo bagiye kwigira hamwe ingene igisata c'uburimyi cotezwa imbere biciye mu gukinga ibiza. Ivyo rero bikaba vyavugiwe mu nama yo guhanahana ubumenyi hamwe n'ibindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Libert Nduwimana n'umuyobozi ajejwe igisata cyo kugenzura amabanki hamwe kandi no kwegereza uburyo abanyagihugu mu banki BRB, akaba asigura ko ihindagurika ry'ibihe ryatumye rituma umwimbu ugabanuka, bigatuma iyo abarimyi bahawe ingurane badashobora kuriha iyo ngurane, ibituma rero n'amabanki hamwe n'amashirahamwe yo kuguranana adaheza ngo atange izo ngurane. Ingorane zihanze igisata c'uburimyi cyane cyane muri Afrika ndetse no mu Burundi ahanini ni hindagurika kenshi ry'ibihe, ndetse biratuma kenshi haba nk'abantu babarimye ugasanga haje nk'inkukura igatwara nk'imirima, ugasanga dufate haje ahantu hahumye ibiterwa vyumye, ugasanga haje bihuhusi bigatwara imirima iba yarimwe. Rero muri ico gihe nk'abantu baba basavye nk'amadeni mu mabanki cyangwa mu microfinance, udusanga ngiye basavye nk'ideni badashobora kwimbura hama bashobora kuronka amafaranga yo gushobora kugira bashobore kwishura. Hamuka usanga rero nk'aya mashirahamwe kenshi amashirahamwe ajejwe assurance kenshi nta bikorwa kenshi usanga afasha cyane gose kugira ngo ashobore gufasha kugabanura izi ntambamye ziri mu gisata c'uburimyi. Rero udusanga rero bituma abantu benshi batahurumbira cyane gose muri iki gisata c'uburimyi, ukasanga rero n'amabanki cyangwa microfinance atatanga ahanini ingurane nyinshi muri ico gisata, bigaca bituma n'abantu bashatse gukora muri ico gisata batagoronoke kugira ngo bashobore kubandanya bafata ico gisata. Ico gituma nibaza yuko iyi nama kubera ko irimwo abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye kandi nabo nyene bahura nk'izi ngorane, bizotuma dushobora guhanahana ivyiyumviro ukuntu bamwe n'abandi babitoreye inyishu, hama bigashobora gutuma natwege ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi dufatira ku karero k'abandi keza, hama natwe tukaraba ukuntu ivyo bibazo bisanzwe biri mu gisata c'uburimyi twoshobora kubitorera umuti, hanyuma igisata c'u Burundi kikitabwaho n'abantu benshi bagikoreramwo, baba abagwizatunga bakagihurumbira, baba amashirahamwe ageze gutanga ingurane nawe bakahurumbira gutanga ingurane muri ico gisata, ndetse biganatuma umwimbu ugwira mu gihugu cacu. Kini naco no babwira nuko mu bintu Uburundi bushora hanze ibice bishika 70% biva mu cayi ndetse n'akawa. Nico gituma mwumva yuko igisata c'uburimyi hamwe tugiye hamwe ndetse tunagafatana n'akaroro keza ku bandi bagiye batora inyishu ivyo bibazo hanini bijyana no guteza imbere uburimyi muri ivyo mu bisata bitandukanye vya Afrika, nizo dutuma natwe dushobora gufata ingingo cyangwa tugafata ihangiro ryo dutuma dushobora natwe guteza imbere igisata c'uburimyi mu gihugu cacu c'u Burundi.
Mu gisata c'intwari bereye tubandanya amakuru yacu ishirahamwe Paxeme rihamagarira inzego za leta kwikebuka zigahindura ingendo. Mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere kubijanye n'ingene amahera ya leta akoreshwa, Faustin Ndikumana umuyobozi wa Paxeme abona ko ubushikiranganji bujejwe imigambi ya leta bwogarukanwa, akabona ko bwoshigwa mu bushikiranganji bwa mbere. Bisanzwe nisuzuma yitwa PFA. Nisuzuma riraba ingene leta ingene ikoresha amafaranga y'igihugu. Iyo suzuma rero irakwereka aho ugwaye na n'utunenge ufise. Biri bikweretse icari kubya tuti ni wirawe mu kiyo ngiryo raba rero ingene wokosora uwo mugwi cyo bitare konzita ubikora waraciye no ngaha urabaza nabandi warasohoye icegeranyo rero ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mungene imigambi itegurwa planification ingene amafaranga atunganywa ingene ikontrol rigenda twasanze utunenge ari twinshi nico gituma rero tuvuga tuti iryo barura rigahera bibe intango yuko leta ikiza ico gisata kitakorowe ibi byose biri kumera ngo vyiterambere ntibishoboka iyo imigambi itunganya nabi iyo amahero utari kurakurikirana bica biba ikibazo. Ico gituma rero nk'ubushakashatsi bwa leta budukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha kuko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane zitameze neza. Dusabe rero yuko iryo barura ntirize cerija mu kabati ibirivuyemwo ahubwo bizana amahinduka. Ibitegurwa ry'amafaranga litiri kirakoreshwa yitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose ije muri budget imenyekane dutangura ingendo shasha dukire duteye akamu mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere iri barura rya PF mu kariheze ibirivamwo nimba bashaka ko dukira ntibyicire ngo bamasigara cicara kuko uwo mugambi nta marekomandasiyo guha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka ntibikosora kwere twarabibonye ko ivyo gukosora ari vyinshi. Dusavye planification nimba ari ubushikiranganje bawusubizeho buje muri primature buje mu bushikiranganje bwa mbere haguruka ro mwese mu bisabe bija habona y'amafaranga ya leta n'ay'abarundi hatunganywe neza. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane. Ubugenduzi bukuru bw'ubutungane buhamagarirwa gukora amagendura mu bisata bitandukanye by'ubutungane kugira bwihweze ko ivyo bisata byubahiriza amategeko. Mu ruganda rwo kwigisha abagenduzi b'ubutungane ibijanye no kugenzura hisunzwe ubuhinga mpuzamakungu kuri uyu wa mbere, Nibizi Venera umugenduzi mukuru wa leta yizera ko inyuma y'izo nyigisho ko abo bagenduzi bazoshobora gutanga ivyegeranyo bikozwe hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Ubu ubugenduzi bwo mu bushikiranganje bw'ubutungane bufise abagenduzi bashasha mu byo twamaze kumenya nuko twasanze yuko abagenduzi mu byo bize n'abantu bize ivyo by'ubutungane. Ivyo bize rero tuko turaba ko turava itegeko riraba ivy'intwaro riravuga yuko ubushikiranganje bwose butegerezwa kuba bufise ubugenduzi bukuru. Hariho n'irindi tegeko rivuga yuko mu bushikiranganje mu byo bujejwe na cane kijya gisata kijejwe ubugenduzi kijejwe kugendura ubwa mbere na mbere ibijanye n'amategeko, hariho no kugendura ibijanye n'ukuntu ubutunzi bwifashe, mbere no kugendura ibijanye n'ukuntu ibisata byashitse ku mahangiro. Ivyo rero twabonye neza yuko ko basanzwe bagenda ibijanye n'amategeko mugabo tukaraba ivyo butegeza gukora burya bugenduzi ko n'ivyo kugendura amafaranga navyo biri mu byo bajejwe hamwe no kuraba amahangiro bihaye ko bayashitseko. Twabonye neza yuko by'abagenduzi bategerezwa kwiga ubwo ubuhinga bugezweho, ubuhinga butegekwa n'amategeko mpuzamakungu ajejwe byo kugendura kugira ngo baze batange ivyegeranyo bimeze neza kandi vyisunga nk'uko amategeko mpuzamakungu arabyo kugendura.
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko irakoraniye i Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere. Mu kiganiro kubamenyesha makuru umukuru wayo ni Joseph Ntakirutimana amenyesha ko inama nshingamateka igira gatanu y'uwo muryango yashize imbere yuko ivyo kumenyekanisha ibikorwa vy'uwo muryango bivanye nuko ngo basanze abanyagihugu bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko batarabimenya neza. Twaheruka ngaha mu Burundi mu 2016 haraciye imyaka 8 ubu rero tuje kugira ngo dukore ibikorwa byacu hano n'abarundi babonereho yuko ishirahamwe ryabo ribazi ribakunda ko nabo bahageze yuko bagenderwa. Ico twabonye rero nuko rino shirahamwe ryacu mu bihugu bigize kano karere ari shirahamwe twasanze abatari bake batarimenya neza batarizi bikwiye, haba mu ndongozi haba mu bene igihugu riraba. Twasanze bose batubwira bati ntitwumva neza ntituzi neza iryo shirahamwe ico rikora amabanga rijejwe kugira ngo tumenye ingene ishamwe tubayemo ryubatse rimeze. Ubu rero twebwe turifuza yuko tuzokora uko dushobora kugira ngo iri shirahamwe cyane aba bashinga amateka baryo bamenyekane mu bihugu byose bigize rino kano karere. Tukaba rero tubamenyesha ko turi kumwe n'abashinga amateka bagize inama nshinga amateka ya East Africa bakaba ari 63 kuko turi bihugu indwi, igihugu cyose gizirukirwa n'abashinga amateka 9. Turafise rero abo twokwita abatowe na bagenzi babo kugira ngo bafashe mu gutunganya ibikorwa by'inama nshingamateka. Nabo ni 14. Nuvuga ko mu gihugu cyose gitogwamo 2 umufasoni n'umugabo. Murumva ko twe tuvyitaho cyane. Urongoye inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko akaba ari Joseph Ntakarutimana atari Ntakirutimana nkuko nari mpejeje kubikumenyesha. Aha rero niho nciye mperahereza amakuru nari naguteguriye. Wakoze kuba wari kumwe natwe, tukwipfurize kuranirwa n'ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.